Ndabaramukije. Barishe ubutungane bw'Uburundi. Abo ni bande? Kurikira ino nkuru yose uko yakabaye kamwe ku kandi. Hari benshi bibaza impamvu Perezida Ndayishimiye adahindura abarongoye igisata c'ubutungane kandi ari uwa mbere mu kwidogera ico gisata. Evariste Ndayishimiye yararize imbere y'abakora mu gisata c'ubutungane kw'izina ry'abanyagihugu bose, ariko nta cahindutse. Mu majambo yavuze mu nyuma incuro nyinshi cane yaridogeye abacamanza, naho nyene nta cahindutse. Ejo bundi ho yavuze ko agiye kugendera amakomine yose y'igihugu mu gikorwa co gushira mu ngiro imanza zaciwe. Abanyagihugu barahuza n'umukuru w'igihugu kuri ico kibazo. Mu ndwi iheze twarabajije kuri runo rubuga umushikiranganji wabona ataco yamaze mu myaka itatu y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, ariko abarenga 80% bavuze Domine Banyankimbona arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane. Benshi bavuga ko batabona akamaro k'uwo mushikiranganji. Ku mutwe w'inzego z'ubutungane mu Burundi hari abategetsi batatu vy'ukuri bahagarariye akarenganyo kurusha ubutungane. Bakiri muri ayo mabanga ntaco abarundi bokwitega kuri ico gisata. Domine Banyankimbona umushikiranganji asinziriye. Igenwa ryiwe nk'umushikiranganji w'ubutungane muri Munyonyo 2021 ryakurikiwe n'umuriro warigise ibohero rikuru rya Gitega. Umuriro bamwe bita isanganya, abandi bemeza ko wateguriwe mw'iperereza ry'Uburundi. Domine Banyankimbona yaranzwe no kunyegeza ibitigiri vy'abahitanywe n'uwo muriro, mbere banahambwe mu kinyegero imiryango itabizi. Nta matohoza nyezina yakozwe ku caturiye ibohero rya Gitega. Kuva ubwo nta cizere ko uwo mushikiranganji ashobora kuzana umuco n'ubutungane mu gisata ajejwe. Abanyororo barahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, bamwe birananirana ko barekurwa. Mu kiringo ca Domine Banyankimbona abanyororo bamwe baraheza iminyororo ariko bakaguma bapfunzwe kandi yabimenyeshejwe. Kubona aguma apfunze Christian Butoyi kandi bizwi ko arenganywa n'akamaramaza. Nagatukisha ku gihugu. Inzirakarengane zihorwa ivyiyumviro vya politike zibandanya guhashwa n'ubutungane atwara, mu gihe abakora ivyaha bikomeye mu nzego z'umutekano babandanya gukingirwa. Amamiliyaridi yahawe yo gushira mu ngiro imanza zaciwe ntaco yamaze kugeza aho umukuru w'igihugu avuga ko hazovyikorera. Domine Banyankimbona hasa n'umushikiranganji atabaho. Igenwa ryiwe ryoba ryavuye mu gikorwa gikomeye ca Aimé Laurentine Kanyana na Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi babona ko umushikiranganji Jeannine Niyibizi yarabangamiye inyungu zabo. Amakuru dukura mu bategetsi benshi bo mu bushikiranganji bw'ubutungane avuga amanyanga Kanyana na Nyandwi boba barakoze mu manza zatumye amazu atari make y'abantu agurishwa icamunara ku biciro bito cane, maze bo bakavyungukiramwo. Abo bakozi bavuga kandi ko mu bihe vy'ibigongwe vy'umukuru w'igihugu hari benshi barekurwa barishe amafaranga. Umushikiranganji Jeannine Niyibizi yoba yarabangamiye cane iyo ngendo y'amanyanga, hari naho hakozwe ibishoboka vyose akadodoberezwa ku mukuru w'igihugu, ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu, ku muyobozi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisivile mu biro vy'umukuru w'igihugu, ku mushikiranganji wa mbere w'ico gihe gushika Jeannine Niyibizi akuwe, maze hagenwa Somambike wa Kanyana na Nyandwi. Uyu mushikiranganji Domine Banyankimbona hadakuwe nta butungane buzokira mu Burundi. Sylvestre Nyandwi umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Sylvestre Nyandwi ni umushikirizamanza mukuru wa Repubulika kuva muri Myandagaro 2016. N'umwe mu bashikirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'Uburundi. Amabi yakoze yoja mw'ihiganwa ry'abashikirizamanza bo mu mwaka w'1972, kwagiriza ibinyoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, kwambika ibara abantu atavyemezo afise, gufata amatungo y'abahunze ata n'urubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kuboreza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza hagahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo nivyo vyaranze Sylvestre Nyandwi mu myaka 7 amaze mu mabanga. Umuntu nk'uyo aguma gute mu mabanga? Emmanuel Gateretse umukuru wa Sentare Ntahinyuzwa. Emmanuel Gateretse arongoye Sentare Ntahinyuzwa kuva muri Munyonyo 2019. Uworondera ijambo rimwe rimusigura mu mabanga arimwo yomwita umugabo niryo.
iwe ntihahambaye amategeko mu rubanza, hahambaye ico abatware bashaka. Ni umuntu muri bamwe bama barindiriye ico abo hejuru bavuze. Mu rubanza RPS ijana yaciriye abaharanira agateka ka zina muntu, abanyapolitike na bamwe mu basirikare, yarerekanye aho ageze mu kuba niryo. Urwo rubanza ntiyigeze arusoma kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 rwari rutegekanijwe. Yavuze ko azorusoma kuwa 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2020, no ngaho ntiyigeze arusoma kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2021 kubera bwaca hatangura ibiganiro vy'ubumwe bwa Buraya na leta yategetswe na Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati gusohora ibihano vy'abari muri urwo rubanza. Nuko umugabo muzima hasohora urubanza rwitwa ko rwasomwe itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 kandi bitabayeho, ahanisha umunyururu w'ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yabo yose abantu 24 aterekanye umwe wese ico yakoze. Twarasavye dosiye zacu ntiyigeze aziduha. Umushikirizamanza yagiye kubaza dosiye ya Honorable Moise Bucumi yarahatswe guhagarikwa. Dosiye yose ibitswe mu biro vya Emmanuel Gateretse, yaratwanyiye no kunguruza. Umuntu akora ibintu nk'ivyo bigenda gute ngo aguma ari we ahagarariye ubutungane? Aha rero ntihavuzwe abantu bitwara muri sentare Ntahinyuzwa bakazomara imyaka n'imyaka badahamagawe kuburana. None iyo sentare ikurira izindi mwumva itanga akarorero kameze gute? Aha rero niho bigera umuntu akibaza nimba koko amarira ya Perezida Ndayishimiye ari ukuri canke ari ukwigirisha. Bigenda gute ngo Nyandwi na Gateretse basizweho na Nkurunziza babe bakiri muri ayo mabanga, kandi bizwi ingene Nkurunziza na Kanyana bishe ubutungane bw'u Burundi? Ninde yokwitega impinduka yozanwa n'abishe igisata bajejwe? Abanyuruza abantu nibahanwa, kandi urutonde rw'abanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye twararumurungikiye, tukaba tuzi neza ko yarubonye. Vy'ukuri urubanza RPS ijana rwarabaye ataruzi. Hano hariho ikibazo gikomeye cane. Tuzomenya ko impinduka igira itangure mu butungane umunsi twabonye intungane zigenywe mu bibanza vyo hejuru mu butungane, umunsi twabonye ubutungane butanguye kwigenga koko. Si abacamanza b'intungane babuze, ahubwo babohewe amaboko imugongo. Perezida tabara abarundi ubahe, umushikiranganji w'ubutungane, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa be n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika babikwiriye. Ngaha akaba ariho nsoreje ino nkuru ndende yari yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe.